iyo ugize dukora neza, iyo ugize subscribe ni umunezero kandi ntangire kuri twebwe, iyo ugize comment ni undi munezero kandi uzugereketse kuri wa wundi nyene, iyo ugize partage ho bibindi bintu. Reka ndaramutse ndavuze ikaze muri Black TV, www.blacktv.com na Instagram na Twitter na Facebook, wadusangayo atankomanzi nimwe cyane. Ushoboye kugira iyo ushatse ko tuvugana biciye haji canke hariya anye dusanga kuri zo mbuga hose twakwisha atankomanzi nimwe. Gira subscribe na like na comment ziba byiza cyane, tubandanye turi kumwe twese hamwe. Iyi ni Buja Flavor, ni +257. Uyu munsi nashije kubazanira amakuru agezweho muri Buja Flavor right now. Twungutse umwana, sinzi ko azari umuraperi cyangwa azari umu R&B, ni bisatora amabafe n'amabuye ishoka ibaruka umwana. Muri no jo ryararikeye ni umugore wa Sadbi yasuza afise imbanyi aheze igihe, murabizi imbanyi nameze 9 ariko no munsi bikaba byaje kumugaragara yuko umwana yibarutse. But let's get back to the history gatoyi, ingene byagiye biragenda aho Sadbi na Bernice ari umugore we mu muzi yigeze ko aririmba muri makarao gatandukanye, mu nyuma bamuhagarika kubavuga ati uri mu Empire Avenue right now ntushaka kubana kandi jya uririmba makaraoke jya gukora indirimbo ziri professional kugira ngo dushaka kuganya kw'amahera kucuruze kuko uri muri Empire Avenue. Ni Bernice bacafata na Sadbi mu nyuma ashobora gutwara imbanyi, ariko haruze amajambo menshi yuko Bernice yo bahebanye na Sadbi birabirebire cyane, biravugwa geno hino batera amajambo ashaka Sadbi ubwiwe n'nyavyivugira ku marezo social yose atandukanye. Bernice nyine yavuga uko nyene, ariko mu nyuma twagiye kubona ko atari ukuri igihe haba Indoto Festival yateguwe na Empire Avenue, hatumye abadirije batandukanye bo muri Empire Avenue. Ni Sadbi hamwe na Kent manager wiwe na team yose Empire bateguye concert Indoto Festival second edition, harimo n'abandi batandukanye baje bava inyuma Empire Avenue mu DJ Pro hamwe wa Mr Champagne n'abandi batandukanye baririnzi. Uyo munsi nyene niho Bernice ashagwamagara Sadbi kuri stage avuga ati mwari muzi ko namuhevye, sinshobora na gato kumuheba. Ni Bernice yatangaje yuko atakwangana kuri hagati yabo, ariko ari urukundo rumeze neza cyane. Ni inyuma y'amajambo yagera avugwa bitandukanye, haravuzwe hasuza amakova Bernice, ariko bavuga bati Bernice wasoka na Alvin Smith Lavash original, ariko mukamwana neza yuko atari ukuri, sivyo na gato, yari kiki ngo bayivuga. Iyi ni Buja Flavor, ni +257 guys. Ni birefu sana muri jo ryararike rero akaba yibarutse umwana. Sadbi yanyavuga ati kuri mbuga za social media ziyo ati naraye ndosi kibondo, ndamwitende wewe wose ko mwitande cyangwa za ko yo mwita gute. Reka twifurize amano umunezero umuryango wa Sadbi waraye urose kibondo hamwe na Empire Avenue muri rusange, hamwe mbese nakoze umuziki muri rusange bose, kuko twari tugarutse twari turose twese, so nyene gusa twese twari turose. Bro, congratulations bro. Iyi ni Buja Flavor, thank you so much. Keep on subscribing, keep on liking guys, kugira ngo nuzobande iba neza cyane. Ndabakunda cyane, ciao ciao.